Bakunzi ba Ghost TV mwaramutse kaze mbere y'ijambo ry'Imana. Turasoma hano muri Yohana igice gira 5 imirongo mikeya. Tutabona ku murongo wa 31. Uyu mutwe w'ijambo uravuga uti igishingira intahe Yesu. Turatanguye. Asangwa nishingira intahe yanje ntizoba ari y'ukuri. Ariko hari uwundi anshingira intahe nanje nzi yuko intahe yiwe anshingira ari y'ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohana anshingira intahe mwebwe mwatumye kuri Yohana ashingira ukuri intahe, mugabo jewe sindinda gushingirwa intahe n'umuntu, ariko ico mvugiye ivyo nukugira ngo mukizwe. Uwo yari itara ryaka rikabonesha, kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe. Ariko jewe mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana, kuko ibikorwa Data yampaye ngo mbiheraheze, ivyo bikorwa nyene nkora nivyo binshingira intahe yuko Data ari we yantumye. Tugeze ku murongo wa 37 agace gusa ka mbere. Kandi Data yantumye niwe ashingira intahe. Amen. Aha turabonye amajambo y'Imana, ibintu cyakora bitatu bishingira intahe Yesu Kristo. Ahandi handitse ngo Yesu yatubereye akarorero. Yesu tubonye yuko yashingirwa intahe cyambere na Yohana, agasubira kandi agashingirwa intahe n'ibikorwa, handi nawe agashingirwa intahe na Data yamutumye. Amen. Rero tugiye kuvugana ijambo ry'Imana rivuga riti gushingirwa intahe n'ibyo bintu byose uko ari bitatu. Aho tubaye, aho tuba turi, mbega abantu muba muri kumwe baragushingira intahe nziza koko? Burya urakunze gusanga abantu afise abaye ugasanga abugaragara umengo akorera Imana, ariko ugasanga mu rugo uhereye ku mukozi ukaja kubo babana, umugore, abana cyangwa abo bavukana, mbega baragushingira intahe kuko yuko uri umuntu akorera ibintu biroranye. Yesu yashingirwa intahe na Yohana, ariko aravuga ati jewe simaka gusa Yohana anshingira intahe, ariko na Data nawe nyene. Amen. Aranshingira intahe ati ariko mvuze ivyo kugira ngo mukizwe. Niyo mpamvu na Yohana anshingira intahe. None wewe aho ubaye inshuti yanje, abantu baragushingira intahe? Icya kabiri, Imana nayo ikwitegereje iri mu ijuru, kuko niyo hazajya jambo ryo kwiyobeka ugasanga umuntu cyangwa injyajya, ugasanga umuntu ariko araba injyajya imbere y'abandi, ariko mu mutima we ivyo akoze ivyo yerekana ni gihushani. None Imana nayo iri mu ijuru ikwitegereje iragushingira intahe nziza. Ikindi naco ibikorwa dukora, hari abantu usanga naho atokwivuga cyane, naho abandi batomuvuga, ariko barabiye kuvyakora bati ujya muntu ni ntungane, ujya muntu ni ntungane. Atari imwe tumenyereye byo ngaha ku isi, aho umuntu wese iyo yitavye Imana apfuye hajya bamuhamba bose bamushingira intahe nziza, naho cuba cyari gisuma, nayo bari umwicanyi, abantu bose batera amashurwe. Ariko sije ndiko ndavuga, ndiko mvuga ibikorwa uba wakoze byo bikavuga, byo bigaseruka. Turabona muri Bibiliya hari abantu bamwe bagiye bakora ibikorwa byabo byiza bigatuma bigaruka kubashingira intahe. None natwe ngaha ku isi ibwo uriko urakora ivyo niko ndakora, mbega imbere y'Imana cyangwa imbere abantu bavyihweje bovuga bati koko ujya muntu akora ibiroranye, naho atakima woba wavuze. Nizo turasangira muri akano kanya ibikorwa n'Imana n'abantu bashingira intahe gute. Wewe bakunzi ba Ghost TV mwakoze kubana natwe, nawe utaha.